Woba warigeze kwibaza uti mbega ni kuki hari abantu bavuga vyinshi ariko ubuzima bwabo ukabona budahinduka? Canke bigashika wewe nyene hakaba hari ibintu uvuga ariko nyuma ukaza kubona ivyo bintu bigiye kugutera ingorane? Ariko ukuri nuko hari ibintu ushobora kuvuga ivyo bintu ugasanga bigiye kugutesha agaciro, canke ugasanga ivyo bintu bigiye kukubuza iterambere. Mbere wanashaka ivyo bintu ugasanga bitumye abandi bantu muri sosiyete batakwizera, ugasanga bagiye kugufata nkuko batahora bagufata. Rero muri iyi video ngiye kukwereka ibintu bitanu udakwiye kwivugaho na rimwe. Nimba ushaka gutera imbere mu buzima bwawe hamwe no mu rukundo, mbere wanashaka no mu mafaranga, nuko ibi bintu udakwiye kuvyivugaho na rimwe. Ariko reka duhereye ku kintu ca mbere udakwiye kwivugaho na rimwe, ikintu gituma abantu benshi baguma mu buzima bari barimo bakabona ibintu barimo bidahinduka. Reka rero tugende ku kintu ca mbere udakwiye kwivugaho na rimwe mu buzima. Ikintu ca mbere utokwivugaho nuko utovuga ngo ndi umukene canke uvuge ngo nta bushobozi mfise. Birashika ukabona ukuri, ukabona umenga nta bushobozi ufise, ariko nuko utoca uvuga yuko atavyo ushoboye, kuko mu gihe uzovuga yuko atavyo ushoboye nuko n'ubwonko bwawe buzohita buvyakira nk'itegeko. Rero mu gihe uvuga uti nta bushobozi mfise, nuko muri ico gihe uba uri kubwira ubuzima bwawe uti ntaco nshobora gukora. Ahubwo ico nokubwira nuko ugerageza kuvuga uti ndiko ndiga kwiteza imbere. Iri ni jambo rishobora kuguhindura. Burya ico womenya namba ubwonko bwawe ububwiye yuko uri umukene, ubwonko bwawe ukabubwira yuko ata bushobozi ufise, nuko bizokugora kugira ngo uzoshike ku ntsinzi. Nuko niba ubwonko bwawe niba bwemeza yuko ukenye, nuko bizorangira ukenye. Ariko ubwonko bwawe niba bubwira ati nshaka kwiteza imbere, nshaka gushika kw'iki kintu, nuko ubwenge bwawe buzohita bwiyumvira, buhite bukwereka ukuntu ushobora guhita ukora ico kintu. Rero mwige kuraba amajambo mwoza murivugaho, kuko amajambo utegerezwa kwivugaho nonane wipurusa niyo akubaho. Rero murabe amajambo mwoza muriyaturako ku buzima bwanyu. Ijambo naryo rya kabiri udakwiye kwivugaho mu buzima nuko utokwivugaho ngo sinshoboye. Burya iyo uvuze iri jambo sinshoboye, iri ni jambo rishobora guhitana indoto nyinshi, ugasanga namba hari ibintu wifuza kugerako ugasanga ariko birasi. Hari ibintu udashobora kubukora, ariko nuko bidasigura ko ivyo bintu udashoboye kubikora. Ahubwo ico noguhanura nuko wovuga uti ndashoboye, ukavuga ati sinari bwigere ndabikora na rimwe ariko ndashaka kubigerageza. Iyo uvuze uko nuko hahita haba itandukaniro ry'umuntu yashoboye kuvuga ati sinshoboye. Rero mwige kwiga ibintu bishasha, mwige kuvuga kugerageza, kuko kugerageza navyo ni vyiza. Mugo urumva mu gihe uba wavuze ati sinshoboye nuko uba wamaze kunanirwa. Rero mwige kugerageza ibintu, nivyo vyoshobora kuba vyobavyarira umusaruro ukomeye cane. Ijambo naryo rya gatatu udakwiye kwivugaho mu buzima bwawe nuko utovuga ibibazo vyawe vyose. Burya ikintu nokubwira nuko ata muntu n'umwe adafise ingorane kuri iyi si. Ariko mu gihe uzovuga aho uciye hose ukasanga uriko urabwira abantu ibibazo vyawe, nuko ivyo bintu atari vyiza, kuko hari abantu bumva ibibazo vyawe ntihagire ikintu na kimwe bagufasha, ukabona barigiriye. Kandi vya bibazo vyawe babwira, ahubwo bagahita bafata vya bibazo vyawe bakagenda kubikoresha kugira ngo bashobore kuba bogurimbura. Namba bababwiye yuko ukeneye iki, ariko ugasanga bo baciye bihinguriramwo ibindi bintu. Rero ico noguhanura nuko wohitamwo ukaraba neza umuntu woshobora kubwira ibibazo vyawe, kuko mu gihe uvuga ibibazo vyawe ku bantu, nuko abo bantu batazoshobora kugufasha. Ukabwira ba bantu ubona yuko nyamba ugiye kumubwira ikibazo ashobora kuzogukemurira, akaguha solution y'ukuntu ivyo bibazo vyawe wobivuga. Rero ico nokubwira nuko utovuga ibibazo vyawe ku bantu bose ubonye. Ikindi naco udakwiye kwivugaho mu buzima nuko utokwivugaho ngo sinshoboye. Burya iyo uvuze iri jambo sinshoboye, iri ni jambo rishobora guhitana indoto nyinshi, ugasanga namba hari ibintu wifuza kugerako ugasanga ariko birasi. Hari ibintu udashobora kubukora, ariko nuko bidasigura ko ivyo bintu udashoboye kubikora. Ahubwo ico noguhanura nuko wovuga uti ndashoboye, ukavuga ati sinari bwigere ndabikora na rimwe ariko ndashaka kubigerageza. Iyo uvuze uko nuko utokwivugaho mu buzima nuko utokwivugaho ngo sinshoboye.
nimba uri kwiga ibintu bishobora guhindura ubuzima bwawe nuko ukwiyandikisha kuri channel kuri ku mafaranga ugakora sabone, kuko hano niho tuvuga ibintu by'ukuri bishobora kuzogufasha gutera imbere ku buzima bwawe. Mbere wanashaka nuko tuhavuga n'ibintu byerekeranye n'urukundo hamwe n'amafaranga. Rero ugenda ukoze sabone namba ari rya mbere tubanye. Amabanga ikintu naco ca kane udakwiye kwivugaho mu buzima bwawe n'amabanga yawe yose. Burya kuvuga amabanga yawe yose ntabwo ari byiza, ahubwo nuko wokwiga kubika amabanga yawe yose, kuko si buri kintu cose abantu bose bakeneye kumenya ku buzima bwawe, kuko ushobora kuvuga ibintu ugasanga iryo banga ryawe uvuze ugasanga ni ibanga rigiye kukuvyarira akaga mu gihe kiri imbere. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu uvuga byinshi cyane, nuko ushobora gutuma abantu ugasanga abantu bagiye kugukarira cyangwa ugasanga bagiye kukumerera nabi, kandi bakakumerera nabi ata mpamvu. Rero ico nokubwira nuko wokwiga kubika amabanga amwe, kuko si ngombwa kuvuga amabanga yawe yose, kuko ushobora kuvuga nk'akarorero, ushobora kuba ufise nk'amahera ukagendera bivuga ugasanga nk'umuntu acaza kukugurana nk'amahera ugahita uyamwima, ariko wacu usanga uwo muntu ko umwimya mu mahera kandi yarazi ko yafise bari bambwiye, ugasanga yifuje kukugirira nabi. Rero ico nokubwira nuko wokwiga kumenya amabanga uvuga nawe utavuga, kuko hari ibintu atari ngombwa yuko ushobora kubisangiza umuntu n'umwe. Kandi ikintu nokubwira, ntuzokwigira ubwira umuntu n'umwe amafaranga yawe ufise kuri konti. Ikintu naco ca gatanu udakwiye kuvugaho mu buzima bwawe nuko utokwivugaho ngo ndazi byose. Burya mu gihe uri kurivugaho ngo ndazi byose, uyu ni umutego ukomeye cane. Iyo wibaza uti ndazi byose, nuko muri ico gihe uhita uhagarika kwiga. Ariko ico nokubwira, umuntu atera imbere n'umuntu wemera ko hari ibyo atamenya akavuga uti ndiko ndiga buri munsi. Iri naryo ni jambo rihita rifungura ubwenge bwawe. Ntuzokumve yuko ibintu byose ubizi, wumve yuko wageze muri comfort zone, ahubwo ico nokubwira nuko wokumva yuko atavyuzi, kuko tugiye kuraba muri iyi si tugezemwo, iyi si irikirikwa ku muvuduko wo hejuru kandi n'isi igenda ihindagurika. Rero mu gihe ushaka gutera imbere cyangwa ushaka guhindura ubuzima bwawe, nuko wiga kwisanisha n'iyi si turimwo, ukiga buri munsi, ugasoma ibitabo, ukiga ibintu vyerekeranye n'ama business, hama ibyo bintu bamara kuvyiga ukabishira mu ngiro ukabikora. Nivyo byoshobora kuba byo kuvyarira umusaruro. Hama nkuko mwavyumvise, burya ibintu mu gihe ndabikubwiye ukavyumva, hama ugahita utangira kubyisanisha navyo mu buzima bwawe, nuko ubuzima bwawe bushobora kuzohinduka. Kuko ibintu uvuga nibyo byubaka ubuzima bwawe, canke ugasanga ivyo bintu nibyo bigiye kuwusenya. Ariko wibuke amagambo yawe nuko afise ububasha. Rero guhera uyu munsi nuko wohitamo kuvuga ibintu ubona yuko bikwiye kukubaka. Ntuvuge vya bintu bikugabanya, ahubwo uvuge vya bintu ubona yuko nawe uvuga ati ibintu birandengeye. Hama nimba wowe ushaka kumenya byinshi ku buzima hamwe n'urukundo n'amafaranga, nuko wokwiyandikisha ugakora sabone ngaha kuri ku mafaranga, kuko hano niho tuvuga ukuri gushobora kugufasha gutera imbere. Kandi ngenda gusigire iki kibazo ucucishira muri commentaire, mbega wewe ni ikihe kintu ugiye guhagarika kwivugaho mu buzima bwawe uhereye umunsi. Hama tukaba tuzosubira mu mavideo butaha. Twari turi kumwe ni Nirama Pascal. Ciao ciao.